turaguhereje ikaze nshuti n'abamukunzi wa kino kiganiro amagara meza, twongera kandi tunakwifuriza no kugira amagara meza. Tubibutse yuko muhinga yaheze twamye tubashikiriza igifungurwa canke icamwa citwa ivoka, ukuntu gifise akamaro gakomeye mu mibiri yacu. None munsi rero twaba twagarutse no kugifungurwa, igifungurwa citwa ikijumbu. Ico kijumbu rero nico tugiye kuyagako ku munsi w'uno munsi, kimwe mu bifungurwa kunda kwihereza canke dukwiye kwihereza. Muri kino kiganiro twaba twashimye kuyaga n'umutumire wacu. Ego murakoze kutwakira no kuduha uyu mwanya w'iki kiganiro. Ejo nitwa Maître Alexis Harimeshi, nkaba ndi umurongozi w'ikigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingabo bibereye amagara meza n'ubuvuzi kama Newfotech, actually Nutrition and Food Technology for Health, gifite icyicaro mu gisagara hagati cya Bujumbura. Ego murakoze, turabaheje n'ikaze muri kino kiganiro. Mugabo kandi muri kino kiganiro twaba twashimye kuyagira abanyagihugu akamaro ko kwihereza igifungurwa bita ikijumbu, arico bita patate douce mu rurimi rw'igifaransa. Mbere yuko tuja mu bibazo byacu nyezina, hariho ivyiyumviro bimwe bimwe abantu batari bake bakunda kwiyumvira bibaza bati mbega burya ikijumbu canke ico gifungurwa nticoba ari igifungurwa c'abakene gusa? Ivyo nivyo ivyo vyiyumviro biriho na cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho abantu benshi bibwira mbere n'abakene ubwabo barimo yuko ikijumbu atari imfungurwa, uretse gusa imfungurwa yo wabuze ivyarya, ko ari imfungurwa y'abakene, bimwe byo gufungura kuza kugira urabe ko wabura amaze kabiri, mugo batagifungura bafite ibyizigiro yuko bigiye kubakorera ibikomeye mu mibiri yabo. Ivyo vyiyumviro rero biriho, kandi ndagomba ndababwire mu ntangamarara y'iki gifungurwa cy'ikijumbu atari imfungurwa y'abarundi gusa, n'abazungu bateye imbere cyane ni igifungurwa gikomeye. Ivyigwa birerekana yuko mu mwaka w'ibihumbi 2007 ku isi himbuwe amatoni imiliyoni 100 y'ibijumbu ku isi, mu gihe amatoni miliyoni 80 zo muri izo miliyoni 100 z'amatoni zari mu gihugu cy'Ubushinwa honyine. Kwibwira rero yuko ikijumbu ari igifungurwa c'abanyamisozi, abantu batize, atari abadandaza, atari abakozi ba leta, batagira amahera, ni ivyiyumviro vyataye igihe kandi bishingiye ku kutamenya ibitangaza Imana yanyegeje mu kijumbu. Rero uza gusanga ko ikijumbu ari igifungurwa c'abantu bose bakeneye kugira amagara meza, gusa nyene bataba barwaye indwara zobo z'ikijumbu. Ego murakoze cyane. Hanyuma rero mbega burya ikijumbu kirimwo iki, coba kimaze iki ku magara yacu? Hari ivyigwa byakorewe kuri kaminuza y'uburangiranwa, imwe mu makaminuza ya mbere akomeye ku isi yose, ariyo bita Harvard University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basanze yuko ikijumbu gifise ibintu twita vitamine A, mugabo biboneka biciye mu byo twita beta carotene A. Hanyuma ivyo vyigwa nyine vyabereye kuri Harvard University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo kaminuza, abo bahinga b'ibicocoro bakoze ivyo vyigwa, basanze yuko beta carotene A igwiriye mu kijumbu ku rwego ruhanitse ishobora kugabanya ku bice bishika 25% igakinga indwara ya kanseri y'ibere, kanseri y'isa canke adenocarcinome mammaire. Kandi iyo beta carotene A iyo igwiriye mu mubiri w'umuntu yayihereje, ituma igitigu cyacu kiyihinguramo ibintu bita retinol, ni ukuvuga vitamine A active, ni ukuvuga insanganyangaburo A ikora mu mubiri mu gukinga indwara za kanseri z'amoko atandukanye, bitagarukira gusa kuri kanseri y'ibere, mu gukinga kanseri y'urukoba, kanseri y'igihimba bita prostate ku bagabo na cyane bamaze imyaka kuva ku myaka 40 y'amavuko, n'ayandi moko atandukanye ya kanseri. Kandi iyo vitamine A ituma abantu bagira amaso abona neza, afite visuel, mbere bigakinga n'indwara zitandukanye zishobora gushikana amaso ku ruhumyi. Ni ukuvuga yuko ikijumbu biciye muri iyo vitamine A ikigwiriyemwo beta carotene A ari igifungurwa kitari cyo kwirengagiza, naho kitavura indwara z'amaso ariko kivura kandi kigakinga indwara z'amaso n'indwara y'akayobe y'abahinga, ibice bigacika ku isi bita kanseri. Kuko mu bifungurwa dufite mu Burundi, ikijumbu kiza mu bifungurwa bitunze vitamine A gusumba ibindi. Abahinga baravumbuye mu kijumbu ibindi bintu bita anthocyanine bikomeye
hanyuma mu byigwa byakorewe mu gihugu cy'Ubuyapani basanga yuko anthocyanine bigwiriye mu kijumbu bifite ubushobozi bwo gukinga kanseri y'ibere, kanseri colorectale ni ukuvuga kanseri ifatira mu rukuru no mu isokero ry'umwana mukuru yo twita rectum. hanyuma kandi igakinga na kanseri y'agahimba kari ku gitigu kabika indugwe ariko vesicule biliaire, mbere igakinga na kanseri y'igihimba bita prostate ku bagabo. rero les anthocyanine bikomeza abasirikare barwanira umubiri, bigasangangura ubumara butembera mu maraso yacu bwo dutera indwara ya kanseri, na jaje n'ibyo bita lipofuscine hamwe n'ibyo bita radical libre. rero ikijumbu ni umuti ukomeye mu bijyanye no gukinga, atari kuvura, mu gukinga indwara ya kanseri kugira ngo ntituze. hanyuma kandi ivyigwa by'abahinga birerekana yuko ikijumbu kirimwo n'ibintu bita manganese hamwe na cuivre, mbere bivanze na vitamine C na A bipakanganye mu kijumbu. ibyo nabyo bikaba byongereza bwa bushobozi bw'ikijumbu mu gusangangura ubumara butera indwara ya kanseri mu mubiri w'umuntu nka radical libre na lipofuscine. mbere ibyo bikaja bikinga ya makanseri tuvuze hamwe n'ubundi bwoko bw'amakanseri tutadondaguye. ku bijyanye n'imiti itembereza amaraso, ibyo twita les arterioles, ikijumbu ni kimwe mu bifungurwa muti les aliments homemade gikinga indwara y'ikomantara n'ikoberana ry'imitsi, igatakaza ubushobozi bwo gutembereza amaraso ariyo twita atherosclerose. mbere bikadukingira n'indwara z'amasanganya y'imitsi yo mu bwonko, aho usanga umuntu yagize ayo masanganya akanyara uruhande rw'umubiri, ni ukuvuga pararizi, ariyo twita hemiplegie, cyangwa ugasanga aciye azimira ubwenge ntamenye iyo ari, cyangwa agacapa ubwo nyine batagaraguye kubera imitsi yo mu bwonko iba yazibye igaturika, amaraso akabirana mu bwonko, aribyo mu kiganga twita les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. kubera yuko mu byigwa nyine byabereye kuri kaminuza ya Harvard basanze yuko ibintu twita composé phénolique hamwe n'ibyo nababwiye bita anthocyanine birinda ibintu twita stress oxydatif cyangwa oxydation y'ikinure bita cholesterol HDL, cyangwa ikinure kibi cyonona imitsi igakomantara igakoberana no kuziba ikaba yoziba. icyo kinure bita cholesterol LDL gipakangiranye mu magi, mu mata y'inka, mu nyama, mu mavuta y'inka, mu iforomaji ikozwe mu mata y'inka hamwe n'ibindi bihinguwe mu nyama no mu mata y'inka. rero composé phénolique hamwe na anthocyanine bibuza ikinure cholesterol kibi, cholesterol LDL kwihoma mu mitsi yatembereza amaraso, bigatuma bidukingira indwara yo kuziba kw'imitsi hamwe no kugira amasanganya y'imitsi yo mu bwonko arangwa na bya bimenyetso bitatu duhejeje kudondagura. hanyuma ikindi nacyo mu gicumbu harimo ubushobozi bukinga indwara y'umutima irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso ariyo hypertension arterielle, abahinga bita gwicaruhoze cyane silent killer mu cyongereza. iyo nayo ikaba yamaze inganda ku isi. bimwe mu bigize ikijumbu harimo n'icyunyunyu potassium bituma mu maraso yacu hataba umurengera w'umunyu, ibyo twita hypernatremie, kuko icyo cyuma bita sodium kije gisohoka ari cyinshi mu mwanda mutoyi. iyo potassium igwiriye mu kijumbu yabaye nyinshi mu maraso, maze bikadukingira indwara y'umutima irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso. iyo tuyigwaye naho bigatuma itaturembya cyane. iyo mu ngaburo yacu tugwije potassium ntigwiriye mu bijumbu, mu bitunguru bya sumu, mu gitoke na cyane cyane mu muhwi uwo ari wo wose. ikindi nacyo burya igitunze ku kijumbu ntabwo ari urya muzi w'ikijumbu turya gusa ya tubercule, ahubwo burya n'amababi abahinga basanze yuko ari ibintu by'ibitangaza, ariko tutaza kwinjiramo birebire uno munsi kubera uno munsi twibanda ku kijumbu gusa kijya bateka. ariko ibyigwa byerekana yuko vitamine A biciye mu byo twita beta carotene A na cyane cyane igwiriye mu kijumbu, mbere ikaba n'umwanya amababi akambikwa kwiga mirandaranda y'ikijumbu twita imibuto. abahinga rero barerekanye yuko iyo wihereje
icya kane cy'ikijumbu kigereranye mu bunini uburonse vitamine A inshuro 100% ugereranyije n'iyo umuntu akeneye mu masaha 28. Ibyo bigasigura yuko ikijumbu ari kimwe mu bifungwa bitunze nk'uko twabivuze vitamine A yokingira abana kurwara indwara z'uruhumyi, igatuma abana bagira igikuriro croissance imen, igakinga indwara z'urukoba, igatuma umushatsi uremba n'inzara zitavunagurika n'ibindi bikorwa bikomeye harimo gukomeza abasirikare barwanira umubiri, bigatuma abakuze n'abana mbere n'abasaza batama bagwaragurika bandavura indwara izo arizo zose zitewe n'intege nke z'abasirikare barwanira umubiri, ibyo twita faiblesse ou depression immunitaire. hanyuma kandi hariho abantu mu buzima bwabo bama bababaye bakaba bashavuye babuze amahoro bigiriwe kandi badafite impamvu zigaragara ari byo twita stress emotionnel. icyunyu magnesium kigwiriye mu kijumbu ntikibakingira indwara ya kanseri gusa mu gukomeza abasirikare barwanira umubiri no gusangangura ubumara butera indwara ya kanseri twita catecholamine officine gusa, ahubwo bituma n'umuntu aruhuka mu mutwe, mbere niyo afite ibintu byahora byama bimubabaje atabona imbozi bisigura aribyo twita stress emotionnel, bikajya bigenda bigabanuka kubera magnesium bituma wumva uruhutse mu mubiri hamwe no mu mutwe. iyo nayo ikaba ikwiragiye mu kijumbu ku rwego ruhambaye. ikijumbu kandi kiragwiriyemo ibintu bita fibre vegetale, n'ibintu biba bitunze na cyane ibintu bita cellulose bitinjira mu maraso bigarukira mu rukuru, bigatuma umwanda mukuru wacu woroha ntukomantare. hanyuma iyo cellulose kandi ikaca ituma dukingira indwara ya kanseri yo mu rukuru, ibyo twita kanseri y'ikoro hamwe na kanseri yo mu isokoro ry'umwanda mutoya, kanseri rectal cyangwa kanseri di rectum. rero ikijumbu ntikivura kanseri, ariko mu gukinga kanseri y'ibihimba bitandukanye by'umubiri harimo na kanseri y'urukuru, ikijumbu kiza mu bifungurwa bitoroshe. hama nayo ikijumbu kitabyibusha cyane, ariko kandi ntikibyorosha mu gutanga ingufu n'inkomezi ubwonko bwacu hamwe n'umubiri muri rusange bikenera, kuko bitunze isukari nyinshi cyane, cyane cyane yo mu bwoko twita amido. amido no kuvuga polysaccharide, isukari itanga ingufu ku rwego rukomeye. iyo rero nayo irapakaruyanye mu kijumbu. mu ijambo rimwe rero twavuga ko ikijumbu ari igifungwa gikomeye mu gukingira amaso, urukoba, ubwonko, imitsi itembereza amaraso, mu gutuma abantu baramba cyane batagwaragurika, hamwe no kudukingira indwara zikomeye ngendanwa byo twita les maladies chroniques, harimo nk'indwara ya kanseri hamwe n'indwara y'umutima irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso, hamwe n'indwara zifatira ku itembera ry'amaraso mu mubiri byo twita les maladies cérébro-cardiovasculaires. rero ikijumbu si imfungurwa y'imburakimazi, si igifungwa cyo kuribwa n'abakene cyangwa kurya kubera twabuze uko tubigenza, ahubwo ni igifungwa cyari gikwiye kuboneka ku meza zacu twaba dutunze cyangwa dukenye. narijya mu Burundi mu ntara zose z'igihugu ibijumbu usanga bitembagara, mbere bamwe bakabisunuza gati bibaza ngo ni indya y'imburakimazi. nibaza ko ibyo byaterwa no kutamenya abantu tugiye kubihindura twivuye inyuma. tukaba tubashimiye cyane ku muco muhejeje gushikiriza abariko baratwumviriza. tubamenyeshe yuko turiko turavugana ku gifungwa cyitwa ikijumbu patate douce mu rurimi rw'igifaransa. umutumire wacu muri kino kiganiro akaba ari Harimenshi Alex. hanyuma duciye dufatira kuri izo nsiguro nyene mwariko murasigurira abariko baratwumviriza. hariho abantu bamwe bamwe mu byumve neza, n'abantu bamwe si bose iyo bafunguye icyo kijumbu rimwe na rimwe harawuza usanga buzuye inda, aribyo bita flatulence mu rurimi rw'igifaransa. biva kuki? ego nibyo, hari abantu bikeka ngo kujya kuzuye inda kwa guterwa nuko kurya ibijumbu byoba bibasukamwo amibe mu mara yabo, hama bigaca bituma buzura inda. ndagomba icyo cyo ndagikosore ko atari byo. mu bijumbu byatetswe byokeje nta amibe ibirimwo, keretse iyo wabyihereje nk'isuku idakwiye, nko gufungura udakarabye, gufungura ku isahani idatunganije neza, n'ubundi buryo butarimo isuku. ariko si amibe ziba ziri mu kijumbu zatuma umuntu yuzura inda, ahubwo igituma abantu buzura inda bari ibijumbu bishobora guterwa n'uko bihereje ibintu bisosagirika kandi basanzwe barwaye amibe ubwabo,
ahubwo bakiyikeka muzananye mu bijumbu ahubwo aribwo bayisanganywe cyangwa bakaba barwaye inzoka zitandukanye zo mu nda iyo twita les intestinaux. Ibyo biratuma mu mara yabo haca haba amagaze y'umurengera akuzura inda bagasohokana umwuka mwinshi usohokanye mu nzira y'umwanda mukuru. Ibyo rero niba bitewe na amibe zinjiye mu muntu biba bitewe n'izo mbuto mbuzi. Iyindi mvo ishobora kubitera nuko muri bya bindi nababwira bita fibre végétale bidukingira indwara yo kugumbiza constipation hamwe na kanseri y'ibara rukuru, harimo ibintu bita cellulose mu kijumbu, na cyane cyane iyo bakiriye ari kibisi nk'abagera gihe Kenya haba harimo cellulose y'umurengera. Iyo cellulose rero uriye ibijumbu byinshi cyangwa ukarya bike mugabo ukabijya bihekenye ari bibisi haba harimo cellulose y'umurengera. Iyo rero ituma haba formation de gaz intestinaux, no kuvuga haba amagaze menshi mu mara y'umuntu. Kuri mwene abo bantu rero barya ikijumbu bagatutumba mu nda, no bagira inama yuko babanza kujya kwa muganga bakavuga izo ngorane zabo, mbere bakasuzuma mu mwanda mukuru wabo yuko atanzoka zo mu nda baba bafise cyangwa bakaba barwaye amibe. Basanzwe bazigwaye baboca bafata umuti usabwa kwivuza amibe, no mu miti kama iriho ivura amibe, iriho ivura inzoka zo mu nda. hanyuma bamaze kuvura izo nzoka rero zo mu nda na amibe byo bashoboza gusigara barya ikijumbu ntibatutumbe mu nda, ntibatura amangati, ntihazane imibe imota nabi, ibyo ngorane ikacihera. Mu gihe ibyo biba bitaraba nazo ntamwe zitarakorwa, imbere yo kurya ikijumbu wobanza kunywa nk'ikirahure kimwe cy'amazi wakanyemo indimu imwe cyangwa zibiri, utarwaye indwara y'umushitsi irangwa no gushyira mu mushitsi twita gastrite hyperchlorhydrie, hanyuma ukaca fungura ikijumbu. Ibyo byotuma igihe uriye ikijumbu wahora wuzurinda ugatura amangati, ibyo woca ubisezera. Rero uko niko nokwishura kuri icyo kibazo mumbajije cy'abantu batutumba mu nda bakiraho igihe bariye ikijumbu. Hanyuma rero ikindi kibazo nashaka ko muheza mukadufasha, burya ikijumbu gikavye ko gisosagurika cyane nticoba gitera indwara ya diabete nk'uko bamwe bavyiyumvira, kandi muri abo najewe noba ndimwo ko nanje ako kajumbu ndakihereza. Ikijumbu gikavye mu by'ukuri nta muntu atogikunda kuko kirasoza kandi kikaryoha cyane, niyo uriko urakirya wumva yene uryohewe gusumba mbere n'ikijumbu gisoromeweho. Ikijumbu gikavye tuba dushatse kuvuga iki? Tuba dushatse kuvuga ikijumbu cyasoromwe hanyuma mugabo kitakomerekejwe ukaca ugishira ahantu kikimariraho indwi imwe zibiri zitatu zine, kuko kitakomeretse kiguma gikomeye. Icyo gihe rero kikagikaba kandi kirundarundanamo isukari nyinshi. Mu gihe kibazo nyine dushaka kubaza ko muri iyo sukari nyinshi bidaheza bigateza ya ngwara mukunda kutubwira ya diabete, nanjye ndafite ko ubwoba. Ijya sukari yo mu kijumbu cyo kimwe n'ayandi masukari yose ava mu bimera kama nko mu biharage hari isukari nyinshi cyane gusumba n'iri mu nanasi. Mu bigori byumye harimo isukari nyinshi isumba n'iri mu mucungwe. Mu birayi burya naho bitasosagirika nk'umwembe haba harimo isukari nyinshi isumba n'iri mu mwembe. N'akarari ibiharage byumye birimo isukari ku bice bishika 70% by'uburemere bw'ibyo biharage wihereje. Mu ngano harimo isukari hafi ku bice 70% by'uburemere bw'izo ngano wihereje. Nk'akarero uriye umutima w'ingano haba harimo isukari nyinshi cyane gusumba niyo wakura mu nanasi naho bisosagirika. Isukari rero bugira amoko arenga 100, ariko isukari zose ntizisosa. Abantu rero ntibatinya isukari sosa, oya, haba n'intete. Mu kijumbu isukari yaho ntitera diabete haba nama. Mugabo gusa ikijumbu gikabye n'ikidakabye kubera isukari nyinshi ikirimo cemerewe abandi ukuyemwo gusa abantu barwaye indwara y'isukari, tuvuga diabete sucre cyangwa diabete pancreatique. Ariko ku batayigwaye nta na rimwe iyo sukari yotera indwara y'igisukari haba namba. Yego. Hanyuma mu gusoza kino kiganiro cyacu ho hariho abantu boba batemerewe kwiheza icyo gifungwa cy'ikijumbu, nimba bo babariho kubera iki? Abambere n'abantu barwaye indwara y'igisukari, kubera yuko naho ikijumbu kidatera indwara ya diabete ariko kandi coduza isukari ku bantu barwaye indwara ya diabete na cyane cyane imaze kugera kure. Rero abantu abarwaye diabete ntibabujije imfungwa zirimo isukari, ahubwo bagira imfungwa zigwiriyemo isukari nyinshi. Izo nazo ikijumbu kiza mu mfungwa za mbere zigwira isukari nyinshi, na cyane cyane isukari yo mu mugwi twita amidon, ari nayo iduza isukari ku barwayi ba diabete gusumba yandi moko yose y'isukari twihereza mu ngaburo. Ubundi mugwi w'abandi bantu badakwiye kwihereza kijumbu n'abantu bapimye kwa muganga cyangwa babyiketse.
ko bagwaye indwara irangwa no kugira udutete tumeze nk'umusenyi dutambamye mu turingoti twabo dusohora umwanda mutoya uva mu masigo umanuka mu ruhago uturingoti twita respirateurs iyo twatambamye mu dutete tw'umusenyi ariko abaganga bita calcule renal canke litiase renale abo barabugiye kwihereza ikijomo abandi babugiye kwihereza ikijomo n'abantu bapimye muri ecography abdominale igipimo cyo kwa muganga hama bagasanga barafise udutete tw'umusenyi turi mu gasaho kabika indugwe ariko bita vesicule biliaire iyo ngwara bayita litiase vesiculaire cyangwa calcule biliaire icyo gihe rero abo barabugiye kwihereza ikijomo abandi babugiye kwihereza ikijomo n'abantu bapimye muri ecography abdominale kwa muganga bagasanga mu muringoti ukura indugwe no kuvuga bile mu gasaho k'indugwe kaba ku gitigu uyijyana mu rwabo rutoyi central ako karingoti bita canal corridor bagasanga karimwo udutete tw'umusenyi twiremare nino aribyo twita litiase abo bantu batatu rero bafite udutete tw'umusenyi mu gasaho k'indugwe mu muringoti ukura indugwe ku gitigu uyijyana mu rutoyi hamwe n'abafite udutete tw'umusenyi mu nzira zisohora umwanda mutoyi les voies urinaires barabuje kwihereza ibijumbu cyo kimwe n'ibindi bintu bimeze nk'ibijumbu bishobora gutuma twandukira tw'umusenyi twiyongera ubunini n'igitigiri kubera yuko mu bijumbu hari ibintu bita acide oxalique cyangwa oxalate de calcium icyo bituma haba ibyo twita cristallisation ni ukuvuga udutete tw'umusenyi tuca tukomeza kugwira mu bunini bwacu no mu gitigiri hanyuma ukaca usanga ya ndwara yabo naho yo bari ku muti ikiguma yiyongera aha mbere nitwo kubera yuko ari ikijumbu gusa ubwo barumara oya hariho n'ibindi bifungwa bigwigiye oxalate de calcium cyangwa acide oxalique aha twavuga nka beterave aha twavuga nk'imboga bita epinard n'ibindi bigwiremo acide oxalique birabujijwe kwihereza muri ibyo bihe tudondaguye tuvuga rero ko ikijumbu ari uburozi ari ubumara oya kizira kwihereza icyo kijumbu muri ibyo bihe tuba tugize ibyo bita usage intempestif ni ukuvuga tuba dukoresheje icyiza mu rwego gihe kitagenewe gukoreshwamo hanyuma ikindi nacyo ibijumbu byakabiranye birimo ubumara nko mu gihe waba yatumye ibijumbu bikabirana mu kiringo kiri hagati y'indwi 4 n'indwi 6 kirashobora guca usanga cyarazanye ubumara budasanzwe mu kijumbu mu bisanzwe ariko twita phytoalexine z'amoko ane ariko mvuge nk'atatu makuru ibyo bita ipomeanine ibyo bita ipomeanol n'ibyo bita ipomeadiol ibyo bintu rero byose bigize ibintu twita phytoalexine birashobora no konona igitigu mbere bikonona n'amahaha y'abantu mbere n'amasigo akononekara aricyo gituma na cyane cyane kuri bajya basoroma ibijumba bakajya babishyira ahantu bikamara iminsi ugasanga bimwe byarakomeretse bitanguye no kubora byaravunze ibyo rero bivunze kirazira biba birimo uburozi bita phytoalexine bushobora konona igitigu umuntu akagwara indwara y'igitigu twita hepatite toxique indwara y'amahaha twita pneumonie mu kirundi bita umusonga mbere n'amasigo akononekara ayo twita lesion renale rero ikijumbu ni cyiza cyane ariko cyo kuhereza gisomeweho kandi nikiribwa ari kibisi hanyuma kandi kiramutse kivunditswe naho ukaraba ariko kitavundikanywe n'ibyakomeretse ngusange bimwe byaboze ibindi byatangiye gutunda kuko bitangiye gutunda bimwe ugasanga byatangiye kuzana ibintu by'ubwoya ibyo byo bari uburozi kiraza kubyihereza kuko amasigo igitigu n'amahaha bishobora kugucika biraguca mu myanya y'intoke kubera wihereje ikintu cyiza mu bihe bibi kuko cyononekaye ibyo bihe rero nibyo twababwira ikijumbu gikwiye kwitonderwa cyane ikiherezwe kiretse ugomba gusezera amagara yawe turabana neza yuko n'umwanya ariko aratworohereza yuko tubanaye kino kiganiro naho mwari mugifise byinshi mushobora gushikiriza abariko batwumviriza muri kino kiganiro mugabo mu kugisozera rero nko mu munota umwe wonyene gusa nakaye kagohe ushobora kuvunira abo baba ariko batwumviriza mu ntumbero yo kwiheza iki gifungurwa gitangaje cyitwa ikijumbu urakoze cyane kuvuga ko ari igifungwa gitangaje kuko nawe wabonye ko Imana yakinyegejemo ibitangaje nicyo gituma mu kagohe nagomba gusozera kuri iri jambo ryavuzwe n'umuhinga w'umwubahwa cyane azwi mu kiganga nk'imboneza mu kiganga uwo bita Père de la médecine mu Bugiriki yitwa Hippocrate
niwe yavuze ngo que ton remède soit ton aliment et que ton aliment soit ton remède. Mu kirundi yaravuze ngo igifungwa cyawe nikikubera umuti kandi n'umuti wawe nawo ukubere igifungurwa. Ibyo bisobanura yuko akagitangaza kirimo igihe turiko turavuga ko indya zikinga mbere zikanavura n'indwara zitandukanye bitewe n'ibintu abahinga baba baravumbuye muri icyo gifungurwa bikinga kandi bikavura n'indwara ziriho. Rero ikijumbu nacyo ni kimwe mu ngaburo muti ibyo twita les aliments communs gikomeye abantu badakwiye gushirira hirya nk'uko twahoze tubigira kera, ahubwo bakwiye kukirya bakakirya mu bwenge mu bwitonzi bakakirinda gusa mu bihe bibuzanijwe nk'ibyo twavuze, ariko mu bindi bihe ikijumbu gitetse ikijumbu cyokeje gikwiye kuribwa ntituze turama ku nyama, ubugari bw'umwumbati, uburo w'imikembe, umuceri wera wataye byangombwa twirengera iki kijumbu. Burya hakurya umuceri wera wonga ikijumbu kuko uri ikijumbu uri kurazira inzira zikijyana kwa muganga. Rero mu Kagohe nuko ibijumbu bikwiye kurimwa gusumba uko byahora birimwa mu gihugu cy'u Burundi, kandi bikarimwa mu isi itabigwa igihe cyose byaba byoshobora kugira bimbura ibijumbu binini bishoboka, kuko ubirimwe mu isi yononekaye uteka ubusa ukareba ubundi uzosanga na bya byiza turiko turavuga bitari n'icyo kijumbu kuko no mu ivu uburyohe bw'isi bwamaze guherengetera. Hanyuma rero abana n'abakuze batarwaye indwara ibibuza bakaza barabyiheza kenshi, bazaba bariko barifasha mu gukinga indwara zikomakomeye mbere ngendanwa zitoroshe gukira nk'indwara z'amaso zishikana ku buhumyi, kanseri, indwara y'umutima irangwa n'imvumbuka yenze y'umurindi w'amaraso n'izindi ndwara twagiye tudondagura. Ikijumbu n'umuti Imana yaremye mu gukinga no kugabanya umubabaro mu isi. Mwari kumwe na jewe Maître Alexis Halimenshi, umurongozi w'ikigo Nifotech Burundi. Mushobora no kwironkera n'ibindi biganiro byinshi by'akanovera mubicishije mu kuba mu mugwi wa Nifotech Ingaburikiza, umwe mu mirwi irenga 150 yigisha ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kama. Mushobora kandi no kwironkera kandi mukizigamira ibiganiro byacu bitandukanye byo mu buryo bwa mareresi hamwe na audio mubicishije mu gukurikira ico kiraro cy'umuhora wacu wa YouTube, kugira ngo mushobore kwironkera no kwama muzigama ibiganiro byanyu ku murango no mwijoro mutarinze kubisaba, mubicishije mu gufyonda ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi, mubicishije mu gufyonda subscribe canke sabone ku muhora wa YouTube Nifotech Burundi, hamwe no gufyonda kuri ako gakengeri mubona ngaho mu kuboko kw'iburyo, no guca mufyonda kandi kuri ako kajambo kanditse tute canke all bigategwa n'ururimi mukoresha, maze mw'ubwo buryo mukaba mwemeje yuko muzohora mumenyeshwa ibiganiro byose bishasha tuba dushize ku muhora wa YouTube, kandi mukaba mushobora no kubisabikanya na bagenzi banyu kuri Facebook no kuri WhatsApp mufyonze kuri share canke partage y'ikiganiro cyose kiba kibahimbaye. Hamwe naho mwaba mukeneye ico musiguza ku kiganiro cyose muba muhejeje kumviriza, murashobora kudutelefona kuri telefone yacu na WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439.